yani cyubahiro ndenganura fisa amarira menshi cyane mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe bansubiye tere porokirere ashire mu ngiri mana ubugororotsi buganze imanza zibereye tuboneke muri iki gihugu imfuvyi n'abapfakazi barenganurwe yes ndakweretse abacamanza mana b'iki gihugu mubakagenda mu bantu ndi mucamanza wahe uri shetani ntimuze mucugwana ni ngoma iri niragi ryasizwe na ngoma umushinga ntaye yanse kurenganya mu guca imanza za ngondagonde kuri stade Muramvya umukuru w'igihugu cy'u Burundi ejo yakiriye ibibazo byinshi ariko hari kimwe carijije abatari bake umugabo ageze mu zabukuru arembejwe n'ingwara ya diabete ariko yabuze uwo mutunganiriza gushika naho yitura umukuru w'igihugu ati ndarushe fisa amarira menshi mbaririra ubutungane bungirira ikigongwe. Jewe nitwa Muhwanya Jeremy nkaba nahoze ndimo gwiza tunga mugaba amagara yaranyankiye kandi mwahora mbona mu manama komakomeye yamarabu naramugaye hamwe na mutamakazi wiwanje we ntakivaho twaragiye kwivuza mu gihugu cyo hanze tujana n'abana batatu baduherekeje bazi ko tutazogaruka baratuvura turaronka kamitende ubu ariko arahira imyaka 3 dufise agahengwe harabaye rero ikiganiro ibururi kuri stade baranyakiriye ndavuga ibingoye ishira hamwe mugisha n'ijya abana biwanje baraduhaye inzu kugira dushobore kuyidandaza dushobore kwishura amadeni twafashe mu gihe twagenda kwivuza kandi iyo nkuru nyiramara yumvise ko baranyakiriye abavugizi bawe niho bari none nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ubutungane buri ngaha ni hamwe nyene bavuga ati amawusizi y'umugabo ava kure narayereye mu maso sinkibona banyuriza amayesikariye ngira gute biranga uwanguriye iyo nzu yamuhaye miliyoni 70 ni sheke y'imiliyoni 170 iyo sheke ndayifise ngaha barahava rero twabonye ko byanse nditura iperereza kuko iyo muntu yavuga ko akora mu iperereza kandi handiko ndavuga nawe nyene yo bari ngaha n'umusumye w'urusaku iperereza rirabibona rirangira amatohoza iperereza imana irakarihezagira barafata dokima z'ubuguzi ahantu twagirira amasezerano ku miliyoni 200 acagenda hindura ayo masezerano ahashira miliyoni 400 ndabifisa ajya muntu yashikanya ngaha arabifisa haje afata izo miliyoni 200 agenda akoresha dokima yindi y'imiliyoni 80 nezi aca yiruka ndi mu bitaro namaze ukwezi ndi muri semuseka aragirisha transfer byose birahera ngeze kuva mu bitaro kugenda kuraba ko yamahera yagiye kuri konte nsanga nguye konte yugawe mu bihumbi 2016 ibanki yarandikiye sentare ndabifisa ibabwira yuko iyo konte ko yugawe muri 2016 sentare yarandikiye notere arishura kubwo buguza bwaniye ko bwaciye mu nzira zitarizo ntuze BHB irandika ivuga yuko izo sheke biravuga ko yampaye ko ari ububeshi imwe ko ari we yayifatiye y'umuruyoni n'iyindi y'ibihumbi 80 none nyene cyubahiro umukuru w'igihugu wagerageza kandi abanyagihugu turagukunda yamara hari bidashoboka ubutungane je nibaza ko bugwaye bukwiye kuvugwa cyukuri bukwiye kuvugwa uyo muntu mwiperereza yanyandikiye ngo agiye kusubiza iyo titere itariki 7 z'ukwezi kw'indwi 2023 barasinya muri sentare nkuru kurudapere imbere ya procureur arandika ari kumwe n'umushinga manza wiwe ko agiye gusubiza iyo titre itariki 11 z'ukwindwi 2023
ngize aragenda kumushikiranganje yahahora yanyakiriye akambwira ati mbe muhwanya we uronderika tije ngo murenganure ati byawe narabibonye ati yamara genda kwa procureur ashire ibyo bintu mu ngiro ntibyakunze nyene cyo ari mukuru w'igihugu icyo womfasha idosiye ngiye ujya mu ntara y'ifisa iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene ahantu kubona simbona diabete yaraguruse mu maso ndayizererana ivyo bipapuro byose ndabifise biri hajya mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe uyo muzi bururi abambonye bavuze bati mutama bati kibazo cyawe kirakemuwe none rero nyakuba yani cyubahiro ndenganura fisa amarira menshi cyane bansubiye tere procureur ashire mu ngira ibyo bintu ubu yaraburanye sentare zikamweza kubyica ubu rero yashize agatima mu ntuze ngo bigiye muri civile aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya kimuhwanya cyarapfuye nibyo murakoze nyandicwara mukuru w'igihugu. President Ndayishimiye yahise atanga itegeko kumushikiriza amanza mukuru wa Republika hamwe n'umushikiranganje w'ubutungane ku kibazo c'umutama cotorega umuti bitarenze mu ndwi. General Ngaga yewe ari ngaha reka yishu procureur general de la Republique ministre wewe uco mubwira procureur kandi ntibimarindwe uzoca unyandikira message nyuma y'indwi ubonye bitarahera uzoca unyandikira kuri WhatsApp bishiki. Byagenze gute ngo abarundi twisange ngaha aho dutunganirizwa ari uko dushikiriye umukuru w'igihugu? Benshi batangiye kubibona ko ubutungane bw'u Burundi bufise ikibazo igihe wari procureur general cyangwa umushikiriza amanza mukuru wa Republika Leonard Manirakiza yakombogwa, ariko mubiri we bakaza kuhasanga ubutunzi budasiguritse. Kwigenekerezo rya 28 Munyonyo umwaka wa 2025 Leonard Manirakiza yaratahutse avuye mu Busuwisi mu nama mpuzamakungu igira 116 ya komite ijeje kugwanya ivangura rifatiye ku rukoba. Ashitse mu Burundi yategereza kubisikanya na Hoze Nkoririmana umushikiriza amanza mukuru wa Republika yaraherutse kugenwa. Niho rero mu biro vya Leonard Manirakiza basanga amafaranga menshi arenga umuriyaridi amarundi n'amadolari, basanga amenyo y'inzovu hamwe n'inzahabu. Leonard yoba yasiguye ko ari vyafashwe maze arabibika kumvo z'amatohoza, ariko abajijwe impapuro zivyemeza arabura na kimwe yerekana. Benshi baratangaye ukuntu umuntu yarajeje gutunganiriza abandi ari wafatirwa mu manyanga adafise insiguro. Uyu muprocureur yagiye mu mabanga muri Mukakaro umwaka wa 2023 aho yasubirira Sylvestre Nyandwi. Leonard yitogewe n'abantu benshi ko yarenganya mu guca imanza agacizananiye ngoma. Byagenze gute ngo abe procureur imyaka 2 yose ibizwi ko afukamye mu ndubutungane bw'u Burundi gushikaje umugabo yakoze byari byarananiranye guhagarika igihangange Leonard Manirakiza? Ibi byakozwe n'umushikiranganje mushasha Artemo Katihabwa yinjiye muri aya mabanga muri Nyandagaro umwaka wa 2025. Amezi makamaze muri aya mabanga abarundi bamufitiye icizere kubogora ubutungane bw'u Burundi. Yaravyerekanye mu kubanza kubogoza Leonard Manirakiza ndetse akura n'abandi ba procureur mu ntara bari barigize ntakogwako. Uyu mushikiranganje yanahagurukiye ikibazo c'abapfungwa bejejwe canke bahabwa ikigongwe ariko bakaguma bapfunzwe canke agafungurwa bataribo. Ubu rero ngo hakoreshejwe ubuhinga bwa none kuri uyu mushikiranganje aya makosa ntazokongera kuba. Uyu mushikiranganje numwe mu bari muri leta ava mu bwoko bw'abatwa. Artemo Katihabwa yavutse ku igenekerezo rya 9 Munyonyo umwaka w'1984 avukira ku musozi Buhinyuza mu ntara ya Bururi ya kera.
yakuriye mu bukene budasanzwe. Se wiwe akora umwuga wo kubaza ubwato bugana ibitoke. Ku myaka 4 yatanguye ishure yiga bikunze kandi akaguma ba mu bambere nubwo hari mu ntambara agahura n'ikibazo gifatiye ku moko. Ibi byose ntibyamuca intege, yakomeje urugamba. Ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 intambara yari ikaze mu gace yabamo. Ari mu nzira aja ku ishuri yaguye mu mutego ategekwa gufata ibigwanisho. Ibi yabimazamo imyaka 2 yitwa Kadogo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998 habonetse agahengwe kuri ba Kadogo ko abashobora gusubira ku ishuri bosubirayo. Artemo Katihabwa yaciye asubira ku ishuri yiyandikisha kuri College Communale Magara. Muri konkuru yari yabaye wa kabiri mu Burundi bwose, ariko ngahi Magara baranse kwemera ko yateye konkuru, biba ngombwa ko asubira gutangura umwaka wa 6. Akimara gutora exeta yiyandikishije mu gisata c'amategeko muri kaminuza y'u Burundi, ariko ntibamwakira. Niko guca vyiga muri kaminuza yigenga kuri kaminuza Espoir d'Afrique, kaminuza yahejeje mu mwaka wa 2014. Kuva kiri muri segondere Katihabwa yakunda ibijanye n'agateka kazina muntu ndetse abironkamwe formation. Ibyatumye mu mwaka wa 2016 afata indege mushikana Geneve mu Busuwisi agiye kwiga ibijanye n'agateka kazina muntu. Inyuma y'umwaka umwe yaronse diplome ya master muri droit international public. Mu mwaka wa 2021 Evariste Ndayishimiye yamugenye kuba cadre au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Hanyuma muri uyu mwaka wa 2025 mu kwezi k'umunani amugena kuba umushikiranganje w'ubutungane. Nguru urugendo rwa Artemo Katihabwa, umugabo yitezwe ko byinshi ku butungane bwo mu Burundi. Abarundi bamwiteze ko atazocugwana n'ingoma. Ngoma wa mucamanza mukuru yanka guhenga mikurubanza nubwo yabona ko rushobora kumuhitana.